DU TV nk'uko musanzwe mubizi murashikirizwa na Dave. Nkaba nkwibutsa nimba ari ryambere uje kwicano gukanda subscribe, gufungura inzogera kugira ubashe kubana natwe mu biganiro tuzoza turabashikiriza hano. Reka nizere ko ugiye kubana nanje muri kino kiganiro kugeza kirangiye, ndazi neza ko kizogufasha. Uno munsi rero tukaba tugiye kurabira hamwe uburyo wo kwitwara mu gihe ushavuye n'ibintu udakwiye gukoreshwa n'ishavu. Icambere, igihe uzoba wumva ushavuye uzove muri ico kibanza bikiri kare, kuko kuhaguma bishobora gutuma ukora ivyo utagakoze mu gihe wavuye. Mu gihe wumva ko washavuye uze wirinde kuvuga. Ibi bikunze kukwegera abantu benshi bagasanga ubwabo bavuze ivyo batogakwiye kuvuga, nk'urugero bakunze gusanga bimeneye amabanga yabo. Ubusesanguzi bwerekana ko igihe uvuze mu gihe ushavuye 100% ijambo uvuze ntiriba ari ryiza, kuko riba risunitswe n'ishavu. Kandi abakera nibo bavuga neza ngo hakuvuga nabi wojya nabi. Mu gihe ushavuriye umuntu uzirinde gukwiragiza ivyiwe mu bandi, uzomukingire. Nanone kandi mu gihe ushavuriye mugenzi wawe uzicecekere wicara ahantu nawe wibuke inshuro nyinshi yakubabariye ubwo wari umukoshereje, hama nyuma umubwire igituma umushavuriye canke amakosa yiwe, hama agusaba ikigongwe. Mu gihe washavuye uze wirinde kwihora, kuko birashoboka ukihora ugasanga warengeje urugero vyari bikwiye gukorwamwo, nyuma ugasanga uri kuricuza. Canke ugategekanya kwihorera ariko ukaca usanga ni wewe bihombeyemwo vyose, bikakugarukana ku kwicuza. Igihe uzoba wumva ishavu uze wirinde gufata ingingo. Benshi bakunze kwihutira gufata ingingo ariko ugasanga mu nyuma ntibibahiriye, bagasanga ahubwo ari bo bahomvye kubera ko bafashe ingingo batabanje kwiyumvira ko mbere. Nuko rero nkaba ndangije shimira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kunkurikirana, mwari kumwe na Dave Kwikunze. Reka kandi nizere ko iki kiganiro nawe kigiye kugufasha. Nimba wagikunze genda ufyonde hajya handitse s'abonner kugira uzokomeze kubona ibiganiro nk'ibi, kandi wibuke kukwiragiza mu bagenzi bawe kugira nabo bigireko. Nimba rero cakuryoheye andika ngaho muri commentaire ati ngiye kugabanya ishavu canke uburake bwanje. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza.